twebwe twakira nabi kuko sijya simvugo y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu araremesha, umukuru w'igihugu atanga inyishu, umukuru w'igihugu arerekana iyo Burundi babo buriko buraja. Mugo ntavuga ngo abarundi nibareke kwigirisha barahaze, iyo atabari bahaze ngo bariko bari imirima ya Barundi, ngo ariko muragenda murabirima ngo ibigori vyimira mu murima ngo ingene bingana. Ntamenye yuko bijya bigori vyimira mu mirima ari kubera agatima runtu k'umurundi agifise. Burya Abarundi vy'ukuri bari bafise agatima runtu. Abiba benshi n'abantu nyene bakuze bafise umutima w'ubusuma, abo no batatinya kwiba ibintu vya Murundi. Ariko Abarundi b'Abarundi bijambo b'umutima, nta muntu akora ku bintu vya Murundi ngo nokubera ko arayinzara. Ariko ico nagira mvuge ngaho ni kimwe, no kuvuga insiguro jewe ndabiha nuko ahanini CNDD-FDD nta migambi ifise. Unitagira imigambi yabwirizwa kuhora canke bakaraba ayandi majambo bari buvuge muga batararya. Kuko imigambi no kuvuga iki? Y'Abarundi babariye ko bashonje. Nese Abarundi bavuga ko bashonje, kugira umunyamahanga avuga ko umurundi ashonje. N'Abarundi bavuga ko bashonje. N'Abarundi bavuga ko basigaye barya rimwe ku munsi. N'Abarundi basigaye batimihana bakiyahura kubera batabuze ibyo bagaburira abana. N'Abarundi uyu munsi abana babo bataye amashuri kubera inzara. None president iyo yumvise ibihumbi 71 vy'abana bo mu mashuri y'intango bataye bakomoka kubera inzara, yibaza ko bigenda gute? Yibaza aca bihisha gute? Rero jewe ndibaza ko CNDD-FDD mu migambi yabo harimwo ivyo gukenesha Abarundi, n'ivyo kuvuga ivyo kubasonzesha. Narumvise umutegesi wabo avuga ati burya umurundi ahaze canke atunze niwo mutwara ngo akumve. Rero inyishu no kuvuga sonzesha Abarundi, kenesha Abarundi, gutyo bose bacika abaja bawe baze baraza kugusaba, gutyo uboneye kubatwara. Jewe nibaza ko ariyo politiki ya CNDD-FDD mu vy'ukuri. Jewe novuga nti niyo mbona, kandi simbona ko ari umuntu yobiharira kuko n'ibintu biboneka vyigaragaza. Ica kabiri nuko ntashobora kuvuga ngo Abarundi ntibashonje mugabo kandi akemera imfashanyo ivuye hanze. Yemeye za miliyoni amajana z'amadolari yaje ingurane yavuye mu kigega mpuzamakungu. Yaremeye umuceri uvuye mu Buyapani, kuko yavyemera azi neza ko Abarundi badashonje. Ni kuvuga nareke gushikuza, navuga uko ibintu biri, ntaco bimutwara. Abarundi barashonje. Niyashaka agirisha icigwa canke bamugirira icigwa, agenda baze mu gihugu, ico cigwa kize bagishikirize. Ntabwo abashira hamwe bari Burundi, babarufyiri ba parsem, nibagende mu gihugu barondera uburyo, bagende bagirishe icigwa kijanye n'ingene Abarundi bariko barasinzikazwa n'inzara. Hanyuma gutyo duhere ku bintu biba biboneka, tumenye yuko vy'ukuri Tanzania ihari nuko ihari. Nibaza ko ico cigwa kibonetse, si umukuru w'igihugu azovuga ngo babeshe. Nivyo jewe ndi buvuge, ivyo ari byo byose inzara irahari, ntawuhisha umwotsi inzira iriko irasha. Imvugo yaribereye no gusigura ibituma vyoba bihari bituma inzara ibaho. Ivyo nivyo vyoba vyumvikana. Mugabo kuvuga amajambo nkarya si imvugo nziza. Ni ubwa mbere bitwararika abanyagihugu nibimvuze, bumvise bavuga inzara, hakaba abantu bari hanze bavuga inzara, hakaba Banki Mondiale ivuga inzara, narungike nagirisha icigwa hagati mu gihugu, hanyuma bakimuzanire kandi bakidushikirize, tumenye ibihari koko. Nayo ubundi imvugo nk'iyo ataca afise ahera ko nkumbure Abarundi yose avuga ko bashonje, nagende kugira ngo tumenye mbega ni ibice bingahe by'abantu barya gatatu ku munsi, barya kabiri ku munsi, barya rimwe ku munsi,
bibagora kurya bangana iki. Gutyo ntitwabironka tuca tumenya tuti reka duhere ngaho, kandi nawe nyine akeneye gufasha abo barundi abafise ahahera.